Mwaramutse cyangwa bivana mwese aherereye umunsi w'ibikorwa by'amateka ya Kylian MBAPPÉ. Kylian MBAPPÉ ni umwe mu bakinnyi bakomeye, ni umwe mu bakinnyi bamaze kwerekana ibyo bashoboye kuri iyi generation cyangwa bamaze kwerekana ibyo bashoboye mu mupira w'amaguru. Asanzwe akina umugwi wa Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye berekana yuko bazoshika imbere kure cyangwa kure cyane mu mupira w'amaguru. Ushobora kuba wibaza cyangwa usanzwe wibaza ati Kylian MBAPPé ni muntu ki, ushaka kumenya byinshi kuri we. Tena gusa no gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzoho dukurikirana, kugira ngo uzoho dukurikirana ibintu byinshi, kugira ngo uzoho dukurikirana ibintu byinshi, haba iby'inkino, amateka ya Afrika ndetse n'ibindi bitandukanye. Nimba warikoze subscribe cyangwa se abone, kora partage na commentaire. Amazina yiwe yitwa Kylian MBAPPÉ Loti, ni umukinyi w'umupira w'amaguru yabigize umwuga mu Bufaransa, akaba akina umugwi wa Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Yavuze itariki 20 z'ukwa 12 mu 1998 avukira i Bondy mu Bufaransa. Se we yitwa Wilfred MBAPPÉ, ni umufaransa asanzwe akomoka muri Cameroon, nawe nyina wiwe yitwa Faiza Lamari, umufaransa asanzwe akomoka muri Algeria. Kylian MBAPPÉ apima 1.78 asanzwe ari umusatirizi, ataka cyangwa forward. Asanzwe akinisha cyane ukuguru kw'iburyo, yatangiye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga, icyo bita football periode professionnel mu 2015. Reka duhere mu bwana bwiwe. Enfance cyangwa childhood. Kylian MBAPPÉ yavutse ku bavyeyi bari basanzwe nabo nyene bakina inkino. Se wiwe Wilfred MBAPPÉ yavukiye i Douala muri Cameroon, yahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu karere yavukamwo, icyo bita football regional, ariko mu nyuma yahavuye aba umumenyereza cyangwa umutoza w'abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 15 mu mugwi wa Association Sportive de Bondy, agace kari majyaruguru y'i Paris, umugwa mukuru w'Ubufaransa. Nyina wa MBAPPÉ nawe Faiza Lamari yavukiye i Bondy, avuka ku bavyeyi bakomoka muri Algeria ahitwa Amizul, wilaya ya Bejaïa, Petite Kabylie. Nyina wa MBAPPÉ yakina handball mu mugwi mu cyicaro cya mbere gushika mu 2011. Se wa Kylian MBAPPÉ na nyina wa MBAPPÉ bari yanditseho kandi adopte icyo bita kubera umuvyeyi umwana ukamyandika ko umukinyi asanzwe avuka muri Kongo yitwa Jules Kwembo Ekoko. Ugiye kurama abakinyi bavukana na Kylian MBAPPÉ uza kubona ko umwana bavukana na Kylian MBAPPÉ uza kubona ko ari batatu. Hariho Kylian MBAPPÉ, hariho Ethan MBAPPÉ ndetse na Jules Kwembo Ekoko, wasanzwe bayanditse ko icyo bita enfant adoptif. Kylian MBAPPÉ asanzwe afata Jules Kwembo Ekoko nka mukuru we cyangwa big brother, aho na Jules Kwembo Ekoko asanzwe ari umukinnyi yabigize umwuga, icyo bita football professionnel. Kylian MBAPPÉ asanzwe avukana na mutoyi we yitwa Ethan MBAPPÉ, nawe nyine asanzwe ari umukinnyi asanzwe ari muri Paris Saint-Germain nyene. Kylian MBAPPÉ yize amashuri kuri établissement privé catholique de Bondy, asanzwe avuka aho yagereranywa n'umwana aciye ubwenge ariko agorana mu ishure, icyo bita enfant ribira. Mu mwaka wa 2004 Kylian MBAPPÉ niwe yatangiye umupira w'abakiri bato muri Association Sportive de Bondy. Mu 2011 niho yajyanwa mu mugwi wa INF Clairefontaine, aho yakijya ku ishuri Collège de Catherine de Vivonne riri Irambuye, aho irambuye iminsi yose muri weekend akijya gukina muri Association Sportive cyangwa AS de Bondy. Mu 2013 niho yatanguye kuronderwa n'imigwi ikomeye mu Bufaransa nka Girondins de Bordeaux, et Stade Malherbe de Caen, aho yanaronderwa kandi na Real Madrid yo muri Spain ndetse na Chelsea yo mu Bwongereza. Aho yavuye ajya mu mugwi w'abakiri bato ba AS Monaco, aho umugwi wa AS Monaco wari ugarutse mu cyiciro cya mbere muri Ligue 1 ihiganwa rikuru ryo mu Bufaransa. Mu kwezi kw'icenda 2016 yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa baccalauréat muri STMG Science et Technologie du Management et de la Gestion, aho nyuma yo kuyironka yavuze ati nari nkeneye diplome kugira ngo nzorangure imigambi yanje y'inyuma yo gukina umupira w'amaguru ncemba umumenyereza canke umutoza. Abantu bamwibaza yuko Kylian MBAPPÉ yatize. Kylian MBAPPÉ yarize amashuri ndetse afite urupapuro rw'umutsindo rwa baccalauréat. Kandi muri AS Monaco kuva 2015 gushika 2017 Kylian MBAPPÉ yakinye urukino rwe rwa mbere muri Ligue 1 ihiganwa rikuru ryo mu Bufaransa itariki 2015. Kylian MBAPPÉ yaciye atsinda igitsindo ciwe cya mbere muri Ligue 1 itariki 2016, aho ku myaka 17 n'amezi 2 n'iminsi 12 yaciye umukinnyi wa mbere atsinze igitsindo akiri muto mu mugwi wa AS Monaco. Kubera uko kwigenza neza cyane wa Kylian MBAPPÉ, AS Monaco yaciye musinyisha amasezerano y'imyaka 3 gushika mu kwezi kwa 2019. Muri Mercato cyangwa imigwa n'igurishwa rya 2016 AS Monaco yaronse miliyoni 40 z'amayero zari zakozwe na Manchester City yo mu Bwongereza, maze AS Monaco irayanka. Itariki 21 z'ukwa 2017 niho Kylian MBAPPÉ yatsinze igitsindo ciwe cya mbere muri Ligue des Champions
aho muri uwo mwaka yatsinze ibitsindo 5 muri Champions League, acaba umukinnyi wa mbere akiri muto ashoboye gutsinda ibitsindo vyinshi, ndetse acaba umukinnyi wa mbere atsinze ibitsindo 4 mu nkino za mbere akinye zo gukuranamwe icyo bita elimination directe muri UEFA Champions League. Uwo mwaka wa 2017 AS Monaco yagarukiye muri demi-finale aho AS Monaco yatsinzwe na Juventus yo mu Butaliyano, aho Kylian MBAPPÉ yaba umukinnyi wa mbere akiri muto atsinze igitsindo muri demi-finale, aho ico gihe benshi bavyibuka aho umugorikipa wa Juventus Gianni Buffon yamwemereye ko azomuha imodoka niyamutsinda igitego, byarangiye ayimuhaye. Itariki 15 z'ukwa gatanu 2017 niyo Kylian MBAPPÉ ari kumwe na AS Monaco atwaye igikombe ca Ligue 1. Uwo mwaka yatsinze ibitsindo 15 muri Ligue 1, nubwo yakinishwa umwanya muto cyane, kenshi yabaye umukinnyi wasubira abandi. Nyuma yo kugenza neza cyane, Kylian MBAPPÉ yatanguye kuronderwa n'imigwi ikomeye y'Uburaya nka Real Madrid, Paris Saint-Germain na Manchester City, aho umugwi wa AS Monaco umumenyereza wabo w'ico gihe yitwa Ronaldo Jardim bifuza ko Kylian MBAPPÉ aja mu mugwi wa Real Madrid, ariko wewe yahisemo kuja mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Tuje muri Paris Saint-Germain kuva 2017. Itariki 31 z'ukumunani ku munsi wa nyuma wo kugaragura inyigisho ry'abakinyi, niyo Kylian MBAPPÉ yatizwa ariko azogura ico bita play avec option d'achat ku miliyoni 180 z'amayero, aca asinya amasezerano y'imyaka 5 kuvuga gushika mu kwa 2022 mu mugwi wa Paris Saint-Germain, aho Kylian MBAPPÉ yaciye umukinnyi wa kabiri yaguzwe amafaranga menshi mu mateka y'umupira w'amaguru inyuma ya Neymar Jr yaguzwe na PSG miliyoni 22, ndetse aca umukinnyi akiri muto aguzwe amafaranga menshi kw'ico gihe hasi n'aka 19, aho muri Paris Saint-Germain yashitse yambara numero 29. Iyo numero 29 yambaye kubera ko murumuna we Kylian MBAPPÉ yavutse itariki 29 nyene. Icatumye Kylian MBAPPÉ ataja muri Real Madrid nuko umenyereza wa Real Madrid ico gihe Zinedine Zidane atamwemerera neza ko azoba umukinnyi atangura mu kibuga, kubera yari afise ico gihe Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ndetse na Gareth Bale. Ariko umenyereza cyangwa umutoza wa Paris Saint-Germain ico gihe Emery Nayi yemera Kylian MBAPPÉ ko azoba umukinnyi atangura mu kibuga, niyo yaciye yemera kuja muri Paris Saint-Germain, ndetse yamwemereye kuzoba umukinnyi ngenderwako canke yo kubakira ko umugwi. Kylian MBAPPÉ yakinye urukino rwiwe rwa mbere muri Paris Saint-Germain itariki 8 z'ukwa 2017, aho itariki 12 z'ukwa 2017 acakina urukino rwiwe rwa mbere muri UEFA Champions League, ndetse acatsinda n'igitsindo. Itariki 13 z'ukwa 2017 yatwaye agashimwe ka Golden Boy, agashimwe gahabwa umukinnyi igenda neza cyane akiri muto ari munsi y'imyaka 21. Itariki 7 z'ukwa 12 2017 Kylian MBAPPÉ yasizwe mu kibanza c'indwi muri Ballon d'Or, aca umukinnyi wa mbere akiri muto agiye mu bibanza 10 vya mbere muri Ballon d'Or ku myaka 18 n'amezi 11. Itariki 30 z'ukwa mbere 2018 niho yahabwa ikarata itukura ya mbere, ico bita karito rouge canke red card mu rukino PSG yakina na Rennes muri demi-finale ya Coupe de la Ligue. Itariki 21 z'ukwa kabiri 2018 niyo Kylian MBAPPÉ yatumaho gusangira n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron ico bise déjeuner du travail, aho hatumwe ko abakinyi bakomeye bakinye umupira w'amaguru. Itariki 31 z'ukwa gatatu 2018 niho Kylian MBAPPÉ yatwara igikombe ciwe ca mbere mu mugwi wa Paris Saint-Germain, aho yatwaye igikombe ca Coupe de la Ligue, ari nyuma y'amezi abiri yaciye atwara igikombe ca Ligue ari kumwe na Paris Saint-Germain. Itariki 12 z'ukwa 12 2018 niho Kylian MBAPPÉ yatwara agashimwe ka Copa, agashimwe gahabwa umukinnyi yigenza neza cyane ari munsi y'imyaka 21. Muri saison ya 2018-2019 Kylian MBAPPÉ niwe yatsinze ibitsindo vyinshi mu higanwa y'Ubufaransa, yatsinze ibitsindo 33 ndetse anatorwa nk'umukinnyi yaranze ihiganwa meilleur joueur de Ligue 1. Mu mwaka wa 2020 Kylian MBAPPÉ yatorwa nk'umukinnyi wa mbere azimvye cyane ku isi n'ikigo ca CS aho camuhaye agaciro k'imiliyoni 259 z'amayero. Katuje mu mugwi w'Ubufaransa Équipe de France. Mu 2016 Kylian MBAPPÉ yafashije Ubufaransa gutwara igikombe cy'Uburaya cy'abakinyi bakiri bato bari munsi y'imyaka 19. Kylian MBAPPÉ yahamagawe ubwa mbere mu mugwi w'Ubufaransa Les Bleus itariki 16 z'ukwa 2017, aho urukino rwiwe rwa mbere itariki 15 z'ukwa 2017, aho ndetse mu rukino rwiwe rwa mbere yaciye atsinda n'igitsindo mu mugwi w'Ubufaransa Les Bleus itariki 21 z'ukwa 2017. Kazi yo mu gikombe cy'isi 2018 cyatumye isi yose imumenya, cyatumye abantu benshi mumumenya. Kylian MBAPPÉ yatowe mu bakinyi 23 bahamagawe mu gikombe cy'isi cyo 2018 cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Nubwo yarakiri muto, Kylian MBAPPÉ yakinishije inkino zose umugwi w'Ubufaransa wakinye, aho yanafashije umugwi w'Ubufaransa Les Bleus gutwara igikombe cy'isi ku nshuro yose ku nshuro ya kabiri,
aho cyarangiye atsinze ibitsindo 4 ndetse yatwaye nk'umukinnyi muto yigenjeje neza icyo bita meilleur joueur de la compétition. Tujye muri Euro ya 2020. Muri Euro ya 2020 higanwa rihuza ibihugu by'Uburaya, Kylian MBAPPÉ yahamagawe mu gihugu Ubufaransa, bwabwiriye mu gice cy'umunani gishyishya hanyuma gukuyemo n'igihugu cya Suisse. Nubwo mu gihugu Ubufaransa warejeje gukurwamo muri Euro ya 2020 ariko yakinye mu 2021 kubera ikiza cya coronavirus cyari muri 2020. Uwo mwaka 2021 Ubufaransa bwaciye gutwara icyo bita Ligue des Nations mu kwezi kw'icumi 2021. Igikombe cy'isi cyo mu 2022 ni igikombe cy'isi yigaragaje cyane. Mu gikombe cy'isi cyo mu 2022 cyari muri Qatar, Kylian MBAPPÉ yigaragaje cyane, Ubufaransa bwatsindiwe muri finale. Kylian MBAPPÉ yinjiye ibitsindo byinshi muri iryo higanwa, aho yinjiye ibitsindo 10 ndetse akora performance iteye ubwoba, aho yinjiye ibitsindo 3 muri finale, aho yihuza Ubufaransa na Argentine ya Lionel Messi. Ndetse yananditse amateka akomeye ko ari we mukinnyi wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi amaze gutsinda ibitsindo 4, aho muri finale 2018 yayisinze igitsindo kimwe ndetse n'abisize byo muri finale ya 2022. Kylian MBAPPÉ kandi azari ikizigenza cyangwa azanze kapitani mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse niwe mukinnyi wa gatatu afite ibitsindo byinshi mu mateka mu gihugu cy'Ubufaransa afite 46, aho mbere mu myaka mike cyane iri imbere ashobora kuzoba umukinnyi wa mbere afite ibitsindo byinshi mu mateka mu gihugu cy'Ubufaransa rebre cyo bita meilleur buteur de blé. Kylian MBAPPÉ ni umukinnyi anyaruka cyane, ashobora gukinisha mu kibanza cyose asatira iburyo cyangwa ibubamfu cyangwa ibumoso. Ashobora gukinisha ku numero 9, 10 na 11 akagakina neza cyane. Kylian MBAPPÉ niwe mukinnyi akiri muto yabashije gushyitsa ibitsindo amajana 3 mu myaka mike, aho yabishikije ku myaka 20 n'amezi 10. Kylian MBAPPÉ amaze gutwara ibikombe 17, 14 mu mugwi wa AS Monaco na 3 mu mugwi na 3 14 AS Monaco, 14 mu migwi AS Monaco na PSG, ndetse n'ibikombe 3 byo mu mugwi w'Ubufaransa. Mu buzima bwiwe bw'ibanga, Kylian MBAPPÉ adakunze kuvuga no kuvuga cyangwa kuvuga ibijyanye n'urukundo rwiwe. Ibinyamakuru bivuga ko yakundana n'umukobwa yitwa yakundanye n'abakobwa nka Emma Smith ndetse na Rosa Bertram, ariko ibyo byose Kylian MBAPPÉ yaba bakobwa nta n'umwe yabyemeje. Kylian MBAPPÉ niwe mukinnyi ahembwa amafaranga menshi Uburaya, ahembwa 72, ndetse ku mwaka uheze niwe mukinnyi ahembwa amahera menshi ku isi. Tuyagura ishimwe yaronse. Kylian MBAPPÉ nubwo akiri muto amaze kuronka ubushimwe bwinshi cyane. Agashimwe ka mbere amaze kuba umukinnyi yatsinze ibitsindo byinshi mu higanwa ry'Ubufaransa inshuro 5, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, n'amateka akomeye, amarekoro akomeye. Umukinnyi yaranze higanwa ry'Ubufaransa meilleur joueur de championnat de France inshuro 3, 2021, 2022, 2023, Golden Boy ya 2017, Trophée Copa ya 2017, umukinnyi w'Ubufaransa w'umwaka meilleur joueur français de l'année 2017-2023, meilleur buteur de tout l'état wa Paris Saint-Germain cyangwa umukinnyi yatsinze ibitsindo byinshi mu mateka ya Paris Saint-Germain, ko niwe mukinnyi kugeza iyi saha gutsinda ibitsindo byinshi kuva Paris Saint-Germain, umugwi wa Paris Saint-Germain mu Bufaransa ubaho. Kylian MBAPPÉ ni umwe mu bakinnyi baronderwa cyane aho Real Madrid imaze imyaka irenga 10 imwirukako. Yatangiye ku mwaka wa 2013 akiri muto cyane, ndetse isuye akoresha mu gushyiramo kari 2017. Kylian MBAPPÉ uyu mwaka yatangaje yuko ashaka kuva mu mugwi wa Paris Saint-Germain, aho benshi bavuga ko ashaka kujya muri Real Madrid imaze imyaka myinshi imurondera. Kylian MBAPPÉ ni umwe mu bakinnyi bakomeye, ni umwe mu bakinnyi banyarukana umupira ku rugero rwo hejuru, kandi ni umwe mu bakinnyi birukana ingufu bituma abo bahanganye bananirwa kumufata. Kylian MBAPPÉ ni umwe mu bakinnyi bakomeye azokwandika amateka akomeye, azoba mu bakinnyi baranze ikinjira cya 21, ndetse agashobora no kuzoba mu bakinnyi b'ibihe byose kuko abyitwaramo neza cyane. Nubwo ari muto amaze gukora amateka menshi atuma yicara mu kibanza cy'abantu bakoze ibikomeye. Nko mu Bufaransa afite ijambo rikomeye kuko ibyo amaze gukora ni byinshi. Amaze gushyitsa igihugu cyiwe muri finale inshuro 2, aho inshuro ya mbere bagitwaye, inshuro ya kabiri ntibagitwara. Kylian MBAPPÉ ni mu bakinnyi batumye umugwi wa Paris Saint-Germain wubakira kuri we, ndetse benshi bagomba kuvuga ngo ni perezida w'umugwi wa Paris Saint-Germain kuko yahembwa amahera menshi, ndetse icyo agombye umukinnyi akamwirukana cyangwa akamuzanisha. Mwakoze kuna mwatwumvirije. Icyo ndashaka ndagusabe utarakora subscribe cyangwa se abone wikorera ngo uzokwikana ibiganiro byinshi bica kuri iyi channel iminsi yose. Ese ndakubaze ushobora kujya muri commentaire ukatubwira Kylian MBAPPÉ umukundira iki? Mbega nubwo aheruka ikinira kinyira kuryohera cyangwa ndetse umwankira iki
kuko usanzwe uzi yitwara. Icyo nubwiye cyo nuko Real Madrid yatanga kumurondera kera, twese itanga kumurondera ubu, ariko Real Madrid yatanga kumurondera kera kuva 2013 akiri muto, kuba bamunamo impano ikomeye, ariko biranga. Ariko umwaka bahabwa amashyigo menshi kazishobora kuja muri Real Madrid. Nk'umufana wa Real Madrid maze kubona nk'ingene Mbappé akina cyangwa ko yigenza, witeze iki kuri we? Ushaka kuja muri commentaire ukatubwira, tugusabe ko subscribe cyangwa se abonne, ndetse unawisangize n'abandi benshi bashishikare kubibona. Murakoze.